rero ngaha twasomye ngo ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje n'umuco umurikira mu nzira yanjye. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno munsi, biratubangukira gusoma amamesaje kuri za WhatsApp, za Facebook n'ibindi, kumbure ibinyamakuru, amakomantere mu mavideo y'abana kababana nyene novuga ngo bahaturira hagasha. Mugabo gusomera ijambo ry'Imana, gufata umwanya ngo umuntu atuma asoma basi umurongo umwe ku munsi bikamugora, ariko mugabo iri jambo ribasha kumurikira ubugingo bwacu, ribasha kumurikira ubuzima bwacu, kugira ngo ntibubeho mu mwiza, ntibugende ngo buhave bukorokera mu manga. Imana yacu nidutabare. Rero twari dukwiye kwitwararika cyane gusoma iri jambo, tukarizirikana kugira ngo bikunde tubeho dufise umuco. Mu yandi majambo byumvikana yuko udafise ijambo ry'Imana ntafise umuco w'ubugingo bwiwe, kandi uyo kuzimira no gukorokera mu manga ni ngombwa. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno musana, rero nano majambo tugomba tugarukize ngaha. Birashoboka yuko ufise Bibiliya canke naho uyifise no mu telefone yawe kumbure, hanyuma mugabo kandi ukabusanga birahera, ugasanga kwa Mungu niwe wibuka yuko ufise Bibiliya, bacuyitora ugahanagura, batumura inkungugu, ugasiga n'agasiraje kugira ngo ibonekane ko isa neza, ariko mugabo ibiri muri yo ugasanga ntaco biriko birakumarira kuko nta mwanya ubifitiye. Nagomba kugukebura ngo nimba ugomba ico kubashisha kudacumura, bika ijambo ry'Imana muri wewe. Nimba ugomba ko ibirenge vyawe bidatsitara, nimba ugomba kudatsitagurika mu rugendo, fata ijambo ry'Imana nka nkama, kuko niryo tara rimurikira ibirenge vyawe, kandi niryo muco umurika mu nzira zawe. Gutyo ibintu bizogenda neza. Hariho ibizazanye kubera yuko uri mu mwijima, ariko mwowe uri mu muco vyosobanuka, vyoja ahagaragara, hanyuma ukagenda wemye. None nano majambo n'abahirwe abantu barifitiye umwanya iri jambo ry'Imana, kuko bizotuma bagira batazimira, bagenda nk'abagenda ku murango, kandi murumva yuko rizobafasha kudacumura. Imana yacu nidutabare, ariko n'abahombe abatarifitiye umwanya, kuko nyene muravyumva yuko tous avantage umuntu ashobora kuronka muri iryo jambo bobo bazozihomba. Imana yacu nidutabare, ariko Imana igomba ko ijambo ry'Imana riba muri wewe rigwiriye. Uyu munsi rero wihe devoir à domicile, wihe novuga ngo ingingo ngenderwako, ufata ingingo yo kuzurarondera akanya na gatoya kugira ngo ijambo ry'Imana urironkere umwanya wo kurisoma no kurimenya no kurizirikana ko bizogufasha. Dusenga Imana. Naho ubutaha mu kiganiro igitondo gishasha c'ubutaha. Mwami w'abami Yesu, tugushimiye cane ku bwana amajambo twumvise, atubwiye ko ijambo ryawe ribasha kumurikira ibirenge vyacu ngo ntibitsitare, kandi ko ribasha kutubashisha kubaho ubuzima butagiramwo ivyaha. Umuntu wese rero yumvise ano majambo akaba asanze yari yarabuze umwanya w'ijambo, akaba yakumbura atahora biha ikibanza kinini, akaba asanze ahubwo ibyago n'ivyaha, umwijima, umwiza w'umuzitanya ugaragara mu buzima bwiwe, uterwa n'uko ijambo ryawe ritagutse muri we, akaba avuze ngo Mana mbabarira, namubwire neza neza umutunganye ibisigaye umushoboze guca agendera mu ijambo ryawe, bikunde abeho ubuzima burimo umuco. Urakoze ibigomba byose bishishikariye kuba kuri bano bakozi ba kino kiganiro, mu izina ryawe ryera Kristo Yesu tukwizeye. Amen.